yari ama ekipe akomeye kandi abantu bakuze babagabo. Singo usanga hari abajene batoya, abantu b'abapapa bakuze bafite ico inguvu bose bashaka kuza bakina runani kugira ba bipime amakupe natwaye amatrofe twagize byose arimo. Kidi Elvis muri basketball Sadike di coach Aron. Hajya ureze umuntu agatera imbere akagusimbura nko kwavuga wewe uraba fier parce que urafise ico wamaze. Nikindi ubona abakocha benshi bavuye nga muri Bujumbura benshi bavuye mu runani kuri jo gibe mu bakinyi bake beza dufise mu Burundi arimo kandi bazi ico barondera. Ukuraba ishaka gibera afise canke ingene yumva basket ari mu bakinyi bake vene kugenda aha agahindura umugwi parce que si umukinyi wacu wo muri academy oya natwe twamukuye ahandi wakugira ahindura umugwi jewe kuri jewe ni normal. Je nitwa Kagabo Aron, ndi umucoach wa basketball mu Burundi. Kagabo Aron nakuze nk'abandi, yavukiye mu Bwiza, akura nk'abandi, mugabona umuntu yakunda basket kuva kera, kuva muri primaire yarayikina, muri secondaire yarayikina. Mugabo ibyo byose nagize amahirwe nakuriye muri quartier yarimo abakinyi benshi batanguye gukina mu runani, batanguje equipe y'urunani kuri 6e avenue barajya gatandatu, benshi barahazi, niho novuga hari abakinyi batanguye gukina mu mugwi wa mbere w'urunani. Twe twari bato tugenda kubaraba urukundo rwa basket gutangurira ngaho. Muri primaire narabaye kuri bassin, narabaye gardien d'obut muri football. Bijya vy'abana nyene bo mwisite ku mazero twarakina football, mugabo basket itanguye urumva niyo yaciye iba passion gushika n'ubu. Kwe umuryango twari dufise liberté yo kugira sport, tukiga kuri amashure twariga tukamenya urumva amashure n'ibintu byajana na football bere imbere yavyo kubera je nakuze atabavye mfise bafuye bakiri bato urumva twatubwira iryo shaka ryo kwiga no kugira sport na discipline vyose biri kumwe. Oya maze kwinjira muri basketball sinasubiye muri football kubera nk'abana bose bavuye ku ishure wasanga kuva ukifa ku ishure uheje gufungura 13 wacugenda gukina basket ugasanga uvuyeyo abakuze batanguye mugaca mubarorera hajya baruhuse mugasubira gukina ugasanga wava sandwi ugasanga utashe nka saa moya y'ijoro mugabo aho yari mu kiruhuko ata amashuri ahari. Ngo amashuri ahari bumva wacu uraba ingene ubijengajenga mugabo nawe amashuri waragenda gukina ngo ukavayo kare kugira wige. Icyo novuga yuko urunani rwagirira kuri Sefa, natwe nibaza yuko umupira wa mbere natanguye kuwudunda kuri Sefa. Mugabo novuga yuko imbere yaho tukiri abana gose kuri Pagidas niho bagira entraînement mwijoro turi abana mugabo twagenda kuraba. Mugabo kuri Sefa niho novuga yuko wari tere yadukujije abahungu benshi mu Bwiza na Jabe imbere yuko tere yo mu Jabe iza. Benshi twakinyira beaucoup plus mu ajya kuri Sefa. Je nagize amahirwe naho twagira bijya vy'abana natangiye kuja muri division C ya urunani aho bagira encadrement na Eugene Indorera kuva kera nkiri muri primaire. Nagize n'amahirwe yo kugira n'ama-encadrement mu ma grande vacances n'abanyamerika. Eugene Indorera yari umukinyi, yari president w'urunani beaucoup plus, niwe yatuzanira abo ba-encadré b'abanyamerika haya kuri ambassade y'abanyamerika hajya en face ya centre culturel français. Niho twarabera ama video mu vacances bakatugira encadrement kuri FFB hari tere ya basket
wumva yo n'amahirwe naronse yo gukurira muri basket n'abantu babizi n'abantu badukunda kandi batubonamo kazoza. Kera si nk'ubu, kera division C, division B warayikina gushikaho uvayo no muri university basanga ugikina muri division B. Mugabo ama division C hari baki wasanga dukina n'abakobwa ba les copines bo baradukurira beaucoup gose, mugabo wasanga atama ama division C ahari, mugabo yari encadrement ugasanga tuko dukina na les copines canke entre twebwe, mugabo après twagira muri division B twakinya umwanya munini, hanyuma umaze kuja muri université niho natanguye kuja muri division A. Mugabo nkija muri division A Rumuri yaciye ifata itegeko yuko abantu bose bari muri université yuko bokina university. Nkinira umwanya muto université imbere ko mpeza cansubira mu runani, mugabo nari maze gufata carrière yo kuba umumenyereza abana bato bo muri division B runani. Mugabo novuga yuko vraiment umwanya munini twakinye muri B siyo twakinye muri A. Muri B twakinye umwanya munini gose kuruta muri B. Muri A muri division B sinokubwirayo abo sindabibuka neza, mugabo n'abantu wasanga ba Mathias warakinanye, ba William twarakinanye, abo nibuka bo mu runani nibo twakinana muri twari bato, mugabo tugakinana nabone muri A. Mugabo bamaze kuvayo wasanga benshi sindabibuka yandi ma equipe, mugabo no kubwira bo mu runani twasubiye gukina n'abandi batakiriho benshi vraiment, mugabo wasanga biryoshe sinsi nk'ubu vraiment. Ngiye kuraba nk'aba Bosco Nerugira niyo wasanga abakinyi b'abayidore bacu bawusa, mugabo beaucoup plus yari Bosco wabona kugira ngo umuntu ari umuyidore w'abajene benshi. Muri division B twarayikinnye muri secondaire, umva kugira ngo umenyere mu division B wabanza kumenyera mu interscolaire. Igihe cyacu ama interscolaire akomeye yari kuri Cedirac, niyo wasanga ufite experience kwa twakinya amashi menshi. Kwandi Cedirac yari lycée niniya ata ahe Bujumbura, niyo ifise abakinyi benshi, kandi kuvuga ngo nari umukinyi ari mu batanu batangura, kandi dufise ibikombe vyinshi twatwaye, byatuma umenyera ama match bagenda muri division B mukina na interscolaire na division B mumenyera ugasanga icyo no kubikana ugeze muri B nturi depayse, ugasanga uramenyereye. Muri division A nagiye kwagira imbere ya 1995 na 6 ndibaza nihenze, hanyuma cangenda muri Rumuri, mugabo imbere yaho wasanga vraiment division B zikomeye gose. Equipe ya division B novuga yari Olympique yo muri Kinindo, niyo yarifise abahungu bakomeye twashobora guhiganwa, n'abapolisi barafise equipe ikomeye, police municipale bari bafise equipe ikomeye muri ico gihe, niyo ma equipe novuga yarakomeye gose. Twebwe mu runani division B yari ishigikiwe gose, hari abantu batwara division A ba president, mugabo division B twe twarifise umuresponsable tokwita umuresponsable aturaba, mugabo niwe yatanga raporo muri A. Nta birato twabura, nta mipira twabura, novuga yuko encadrement yacu yo muri division B yari imeze neza, nkuko urunani usanga encadrement yabo bitaho abajeune. N'ubu mbona yuko ataca ariko akundi twari dufise encadrement nziza à l'époque. Muri rusange basket yari ikomeye, wonye twe turi muri division B, wonye ama division A nka Muzinga, nka Dinamo, nka Foudre, nk'urunani yari ama equipe akomeye kandi abantu bakuze b'abagabo, singo usanga hari abajene batoya, abantu b'abapapa bakuze bafite ico inguvu, urabona yo inguvu, discipline, abo bose babona ko ari ama equipe ugiye kuraba mu Gisoda kuri PCR nga niho bakinira, babona yuko ari abantu bijunja n'ijambo bariko barakina uratagufina.
wabona yuko passion ya basket ihari kandi n'abakunzi bari benshi muri ico gihe bakunda basket kabisa. N'ubu abakunzi ni benshi mugabo igihushanye gato nuko ico gihe hakina abantu bakuze bafite ico barondera kabisa. Haruguru basketball Ngozi yari ikomeye gato, Igitega mugabo sinibuka gose mugabo Ngozi yari ihari ko yari mu gouverneur yakunda basket ico gihe sidamuzi zina mugabo basket yarakina kubera mu mashure basket yari ikomeye, wasanga no mu ntara zose basket kubera hari abanyeshuri bakina, abasoda barakina, wasanga basket ikomeye no mu ntara mugabo cyo kumwe ni Bujumbura kubera mu mashure vraiment baravyitaho ugasanga abana bo mu secondaire à l'époque bajya neza, bari bafite encadrement nziza kandi wasanga basket canke sport en general mu mashure ikomeye gose. Aho ngeza amaso nibuka barafite amasorti baragenda, nibuka baragize amasorti yo muri Centre Afrique, baragize amasorti equipe nationale yagiye muri Etats-Unis igira tournée, en tout cas matwa nsumira ama equipe nationale yasohoka kandi yarafite abakinyi bakomakomeye gose. Nibaza yuko muri division A narakinye nk'imyaka 5-6 kubera myinshi nayikinye muri Rumuri kubera ari itegeko ryavuga yuko nta kuntu Rumuri yohoba ifise abakinyi benshi kandi biga muri Rumuri. Niba cyafata ingingo yuko mbwa imbere yanje bari bayitangura iyo ngingo. Umva ugiye muri Rumuri kwa ama avantage baronka wacukira Rumuri muri nayikinye imyaka 3 canguruka mu runani mugabo aho hari abana bo muri division B runani imaze kuri invest kwa nagize EPS mwaka wa 3 Rumuri ya Chisam ihomba basket ya equipe de basketball barayifuta parce que bashaka ku uburyo ngo babushire mu yandi ma equipe mugabo jewe rero kwa nari muri EPS nari mfise equipe y'urunani ya division B kwa nari mu interne bansanga Kiriri nabagirisha amantenema bakagaruka uko nyene mugabo nari umukinyi mugabo nkaba ndiko nimenyereza kuba umucoach mugabo muri division A narakinye mu runani, narakinye muri Rumuri kandi ibintu byari biryoshe. Mbona yuko ko nari specialist wa sport muri ico gihe nari ndiko ndagira EPS cafata umugambi yuko noraba nkatenza imbere abana bari batagira ikintu kibamenyereza kubera wasanga nko kwijabe kuri sefa hari abana benshi bakina bavuye ku ishure mugabo ugasanga nta bakoca bahari. Urumva rero jewe rero naciye ntangura uko nyene abo bana nkaza ndabamanutse ntashe muri weekend nkabamenyereza canke mu yindi minsi nkaca nduga Ikiriri mugabo kubera atamwanya nari mfise ivyigwa byari byinshi naca ndababwira abansange Ikiriri kubera baca bagira cross bakasangayo nkabamenyereza tukagira amamatch kandi equipe yacu yari ikomeye kabisa, yari ikomeye twatwaye ibikombe byinshi muri mugabo twari dufise ama equipe nayone nka Food yari ikomeye gose nka CGS y'Kinindo yari ikomeye n'izindi mugabo basanga ibintu biryoshe kubera abana bari bazinanye n'ama interscolaire yaragifise inguvu kandi division yacu basanga irimo abantu bafise ubu baba aribo abakocha bariko babakocha ubu ni bake bariko benshi ntibani bagikina ubu bariko baraheza niho usanga bariko baramenyereza indi migwi muri iki kiringo turimo. Manovuga nk'uko tuvukana yitwa William yarakomeye, abantu bita ba Prosper, to ba Watosi, ba Maka, abantu muri Rumuri bakomeye n'abandi benshi. President Jodassin twarashoboye gukina gato bari bakomeye gose. Urumva n'abantu wasanga uko urarabirako akayoro keza kubera bari abantu baba intellectuel bafise je imeze neza niyo batumusanga wewe ufise ushaka kudevelopa beaucoup plus basket yawe. Je vuga uko nahagaritse mvuye mejeje kaminuza imbere yaho gato ndi mu mwaka wa nyuma niho nace mpagarika kugira ngo nshobore gufata abakinyi kugira ndabamenyereze. Ko novuga yuko muri SMO ya mbere niho twagiye umva twaciye tugira break
tugenda muri Esmeo ngaruka nkina gato mugabo niyo nacengenda muri Rumuri. Après Rumuri ihagaritse subira mu runani umwaka umwe canke ibiri ca ndahagarika ca mfata carrière yo kumenyereza abana. Byaroroshe kubera nari sanzwe narakuriye mu runani, nari sanzwe mfise grand frère niwe yari coach w'urunani, kubera grand frère yari coach w'Urumuri acagenda kuba coach mu runani canza kuba umuagent wiwe. Grand frère niwe William Machimba umuagent kubera je nari nagize education physique, nari narahejeje ngwa ibintu vya tactique byaranyohera canke vya management byaranyohera kubitahura, effort physique ibintu bijanye n'ivyo byaranyohera kubitahura. Wewe akagira beaucoup plus ibintu technique na tactique, nkaza ndamufasha ivyo atazi mu vya physiologie canke mu bindi vya effort physique, mugabo ugasanga tuko dukorana neza kandi twakoranye imyaka myinshi imbere yuko aseda kugira hanje mbandanye muri division. Jewe natanguye muri division A imbere yuko nja nkiri muri universite. Ayo equipe ya Les Copines yansavye yuko nobafasha imyaka ibiri. Mva ababenda bareka gato kwera nafise opportunité yo kuduga kugira nkoce muri A, ndabakoca imyaka ibiri. Hanyuma imyaka ibiri heze mbona yuko urunani rurunkeneye cansubira mu runani. Mugabo rero kugira nsubire muri division A, coach yarafise akazi kenshi kubera wewe yarafise akazi kamufatiriye, ari professeur université. Imbere ko agenda mu ari ibintu yakora wasanga umwanya mubanye muto muri antukasi kera gose yari muri sinibuka umwaka neza, mukabo yari avant 2002 2003 ya imbere yaho gato. Niyo naciye mfata relève yo kuwa mugabo aho yaguma aza mugabo tugeze muri 2000 turaceba coach principal Burundi. Byaranyoheye kubera abakinyi nari ndabazi benshi. Urunani ni gwigeze rugira recrutement mu myaka iheze. Yari pepiniere yacu nyene. Umva pepiniere nije nari ndayifise. Abo bakinyi benshi nije nari ndabifise mugabo bari bakiri bato. Haraba ababakurira mugabo nabone barakina. Umva kandi nabo abo bakurira nari muri staff kuva kera. Narababona narafasha bikeya, naho nari muri amugana bashobora gufasha nama kuri terrain na ku entraînement naho twari tuzinanye, narinzi muri rusange ingene bameze. Ntivyangoye gose kubera ubaye coach adjoint uba ufise experience nyinshi, ubuzi umukinyi wese ingene ameze. Urumva kandi nivyo nari nigiye. Byaranyoreye gufata equipe ku buryo equipe runani yari ikomeye kuva kera, nasanze ikomeye ndayikomeza kurusha nabandi barayikomeza. Urumva mugabo igikuru nuko tutagira recrutement ngo turondera handi, twakura muri pepiniere yacu imyaka myinshi. Niyo yari point fort y'urunani. Indi point fort asanga abo bana wasanga baba hamwe, Bwiza Jabe bamwe bo mu Nyakabiga canke mu Ngagara, ngo benshi wasanga baba hamwe, ugasanga ico no kuta cohesion muri equipe cari gikomeye gose. Hari ba Blaise bari bakomeye, ba Igwa, ba Elvis, ba Fanny. Umva nabantu mugabo Fanny apana, mugabo abo bandi bari muri division B yanje, ba Alain bari muri division yanje. Mugabo ba Fanny bobo yari abakuriye gato, mugabo bashaka nabangana, mugabo nabantu badugiye rimwe. Ngo beaucoup plus abo nari mfise muri B nibo cyaje tudugana, nabasanze muri A badusangayo. Umva naraba petit nari nakwiye muri B tudwana muri A. Umva cohesion, compréhension, kumvikana, gutahurana byari ibintu bisanzwe kuri jewe kandi wasanga tuvyumva kumwe. Urumva kababa we nasanze agiye, ba Midu nasanze bagiye gato, nari umuajwe mugabo abasigaye ba Garnet, ba Willy, ba Igor, ba
abantu benshi bagiye ubwo kwita ba Jean-Jacques ba Désiré Kabongo barakinyi bakomeye twakubanye mu mugwi gushikaho bakukuruka bansiga abandi bato baraza uko niko byari bimeze mu runani. Basketball yari ikomeye nuko bivuze New Star yari ikomeye à l'époque. New Star yari ikomeye, Dynamo yari ikomeye, Dynamo yari ikomeye, Kerne yari ikomeye, ama equipe yose yarakomeye. Mugabo wasanga urunani rwagwaye rukomeye kubarusha. Mugabo igituma equipe yarakomeye parce que rivalité runani nande ma equipe yari ikomeye. Muba yavuga yuko ukinye n'ukurusha ni utera imbere. Urumva bose bashaka kuza bakina runani kugira bipime. Mugabo wasanga urunani rukomeye rutuma amani je no vyemanga rutuma nandi ama equipe yandi ma niveau yandi ma equipe aduga kubera bo bashaka kuza kwipima n'urunani. Ama trophée sino banda nkiyarura kubera aha Bujumbura championnat ya Bujumbura twatwaye nyinshi. Championnat national twatwaye nyinshi. Aha Bujumbura aha mu Burundi twatwaye nyinshi. Amakupe y'Kigali jaza ama invitation twaronka twatwaye nyinshi nahone. Ama zone 5 twagira kuva muri 2011, 12, 13, 14, 15 runani rwari ruri imbere. Twatwaye ama zone 5 atari make. Twatwaye i Burundi. Tutara ya Dar es Salaam ni Mombasa zitatu dukina finale imwe ya zone 5. Tutushika muri finale. Dukina Coupe d'Afrique zibiri. Aya nama palmarès novuga ya attaque coach mu runani. No muri equipe nationale rero twagenda hanze dufasha mu equipe nationale nayo twagize amasorti. Mugabo twatangura dutsindwa aho hose. Mugabo kujya uguma usohoka niho wacha wikomeza abandi baturushiki niyo importance yo kugira amasorti. Mugabo kuva 2011 twache tuvyifatira mu minwe gushika 2015 haja kajagari ibintu bica 2015 mwesazi ibintu bicasubira guhagarara basket isubira kuvyuka pole. Mugabo no kubwira yuko kuva ico gihe 2011 gushika muri 2015 Burundi mu karere barabutinya gose kwa twari tumaze gufata novuga inimero kesa no muri equipe nationale twari dukomeye cyane mugabo mu runani niyo equipe yaje kuzana amakupe y'akarere mu gihugu. Ibe bibi birabaho nuko wasanga uri kurimenyereza umugwi marabaye qualifier mu Bujumbura Burundi. Mugabo ugasanga muko murimenyereza mugasanga iminota ya nyuma ngo vumusohoka nta buryo buhari. Ico kintu vuna intege kabisa ku buryo wasanga bibabaje kweri kabisa. Ikindi novuga nuko twebwe twaragize amahigwe naragize EPS narafise notion y'ibintu byinshi naragize formation n'ikintu cy'ama formation muri ico gihe sinovuga yuko ngo cari bishemeye abantu abajene benshi n'amaformation bagira kandi babakoca. Kindi ibindi wasanga ari ibintu equipe waramenyereza equipe ugasanga mu mwaka umwe canke ibiri ubuze abakinyi nka batandatu presque 60-70% y'abakinyi effectif yawe iragiye bagiye ukina hanze bagiye kwisumamo ahandi Buraya ugaca usanga ugiye kumenyereza abandi. Muga ico gihe kubera tuguma subiramo kwa dufite pepiniere ni vyatugora gose no vyatugora nitwaba banyuma nitwigera turenga abagatatu n'imiburi abagatatu naho ni si kenshi sinibaza ko twara bakabiri muri ama equipe yose twahiganwa dufite abakinyi bakomeye twataye ikibanza ca mbere gusa New Star iriko iradutsinda nk'imyaka ingahe 2 canke 3. Mugabo ni vyadufasha umwanya munini ko ngadusubira mu kwanza ca mbere kubera iki ijya pepiniere twa division B yacu yari gikomeye. Abafere bakomeye muri New Star abadversaire bakomeye kabisa abadversaire
Freddy Kambaye yari umukinyi ubona yuko akomeye, hariyo Blaise le pivot yari akomeye muri Dinamo, nabone bari bahari mugabo Dinamo ntiyari ikomeye gose, mugabo yari parmi les 3 les 4 n'abandi barakomeye ntibuka neza, mugabo New Star yafise abakinyi ba Kivunde yarakomeye, baniyo ngabo baraba abaje n'abasoda bari bakomeye, n'abasoda ntibuka amazina neza bari bakomeye, mugabo abakinyi benshi bari bakomeye, même si ntibuka amazina menshi. N'urunani rwafise abajene bakomeye, n'ubu abantu bose bikugura umva. Mugabo beaucoup plus ico numvuga nuko wasanga bakina na interscolaire bigana barabagenzi, nico gituma rivalité y'ugwangu ntiyari ihari, c'était beaucoup plus la joie de jouer au basketball. Muri équipe nationale nasohotse en 10 juin wa Mathias, et à l'époque hari kera, mugabo wasanga selection naone ntiyagora kubera asanga ari abantu bashaka kwinjira muri selection boshiraba, mugabo abakocha je n'amace tora abakocha tumvikana twarayifata mu minwe tukagira selection y'abakinyi tubona yuko bakwiye. Après twarakoranye na Olivier, après twarakoranye n'uwitwa Patrick Ngwidiruvugo di coach principal, kandi abo bose twakora neza, kandi twagize ibihe vyiza vya coaching. Mugabe cyo novuga nuko hanze wasanga ari abakinyi bakomeye, muri ico gihe wasanga benshi bazana abakinyi bo hanze, tweni twari twashike kuri urwo rwego twakirana n'abakinyi bo ngaha, ngo wasanga ukinya n'abakinyi barimo abanyamerika abandi, mugabo nahone twakina twashika kure, mugabo vyaratugora kubera usanga tura abakinyi bacu bo ngaha, mugabo abandi ivyo byo kuzana abakinyi nk'ubu biba ubu bo babitanguye kuva kera, mugabo arivyo vyose wasanga dukina kandi batwemera techniquement, mugabo bakatubwira mwe nta nguvu mufise, urumva ngo nta nguvu mufise, naho mukina neza nta nguvu mufise. Ico caratujya ugasanga abakinyi baci batangura gukora gose, uko musohoka niko mubona mwebwe akanenge iwanyu, twe tuzi iki mugabo ikitura kira kandi benshi bavuga yuko mwe mugira inguvu moteri imbere muri basket. Ico twaragikoreyeko kandi vraiment vyaradufashije kugira abakinyi bacu physiquement bakomere, nongaye Bujumbura bica biduzana niveau kugira ngo umuntu ukakina basket agire technique, agire tactique, agire n'inguvu. Ico kintu twaragikoreyeko ku buryo byace bituma basket yacu iduga gose. Elvis ni umuntu nzi kuva akiri muto gose, ari mu bantu natanguje ijya encadrement ya division B, baduga hari ikiriri nabayigwa n'abandi. Antu ivyo nakoze novuga palmarès je nandise na Elvis avyandise, wasanga ari muri A, usanga ari identique kwa Vince, wasanga arimo amakupe natwaye, amatrofe twagize byose arimo. No muntu nzi kandi no gukukuru muri B, muri A, muri l'équipe nationale. Mubaza yuko kidi Elvis muri basketball c'est que di coach Aaron, nibaza yuko uko bivuze nta kanenge jebi ndabibonamo. Hajya ureze umuntu agatera imbere akagusimbura nko kwavuga, wewe uraba fier parce que urafise ico wamaze. Nikindi ubona abakocha benshi bavuye nga muri Bujumbura, benshi bavuye mu runani, kandi benshi bamwe twari kumwe muri division B, abara bakinyi canke muri division A, kandi ce sont les meilleurs maintenant. Ba Patrick, ba Elvis, ba coach Alexis, ba coach Patrick, coach Igwa, n'abantu bavuye mu runani. Umva kugira babe abacoach ubu bakomeye, ba coach Claude. Urabona yuko je no kwishima yuko nareze abakura
kandi ils peuvent ne pas prendre ma méthode ko umuntu wese afise uko araba kariyere yiwe ngo kuri jewe ubonye abantu wankazre abantu bareze ari abakoca bakomeye je simbone ikintu cyotuma nshavura ahubwo novuga yuko nakoze neza bakaza kukuramplasa mukagoma mukorana simbone ikibazo kirimo ahubwo no kwishima. Itandukaniro nuko basket ya kera bara abantu bakuze bafite icyo barondera, nta ma YouTube yarahari kugira ngo barabe byinshi, bwose c'était beaucoup plus physique kana technique yari ihari. Mugabo ubu harimo fluidité muri basket, novuga abavuga ngo basketball ngo yari iryoshe, ubu imeze neza kuri jewe mbona yuko ubu basket iratera imbere, iratera imbere, hari ibintu byinshi. Science yarateye imbere, science yarashigikiye basketball sinka kera. Sinovuga yuko ngo yasubiye inyuma, ahubwo yarateye imbere kuri jewe ku buryo ubu n'umwana muto usanga ariko arakina basket, akora ibintu usanzwe we utamumenyereje, mugabo ukagenda kumukosora bitakugora gose, ko usanga afise ivyazi yigishije, mugabo wewe ugiye mugabo utevye rero bica bingoranye, umufashe hakiri kare bica bikorora kandi aca umukinyi mwiza. Ico nabivuga. Bene baza yuko abakinyi twari tubafise kurusha meme n'abakinyi ba Dinamo, twari tubafise kandi bakwiye kandi bameze neza kandi nganye baza yuko igikuru baraturushije ishaka, la volonté de vaincre. Kuri jewe nico cabuze. Dinamo nayone kugira muko muravugana ntibabitahura, babona yuko nta mahirwe bafise, ngo kubera bari bafise ishaka riri hejuru, bacabona yuko bishoboka. Babonye ko bishoboka rero ishaka rica riraba double. Kuri jewe c'est pas le basket baturushije ishaka ryo gutsinda. Kubera abakinyi twari dufise kandi turusha aba Dinamo. Je Gibere nagize amahirwe yo kumukoca mu runani, kumukoca muri equipe nationale. Kuri je Gibere bakinyi bake beza dufise mu Burundi arimo kandi bazi ico barondera. Ukuraba ishaka Gibere afise canke ingene yumva basket ari mu bakinyi bake vema, kandi kugenda aha agahindura umugwi parce que si umukinyi wacu wo muri academy, oya natwe twamukuye ahandi, bakugira ahindura umugwi. Jewe kuri jewe ni normal, nta polemique no bigira ko parce que no burenganzira bwiwe, mugabo rero la façon yuko bamwe babifata n'abandi izo je ndavyinjiramo, mugabo kuri jewe c'était son droit yo guhindura equipe akagendaho avuga yisanzura, je ne sais pas. Mugabo kuri jewe nabona ko muri equipe yisanzura neza, mugabo wewe ni vyumviro vyiwe, ni burenganzira bwiwe bwo kuja ashaka, kandi vema kuri jewe ndavyubahiriza. Je muri kariyere nabayemo noshiramo Kababa, noshiramo Sambo, Gibere yojamo, Elvis yojamo, wa gatanu novuga je me réserve kubera usanga bice ni benshi boboca bafatira ico kibanza. Ko tutagushimiye. Nanye ndabashimiye gose.